Yesu canke Yesu umwana wa Mariya yoba ari intumwa gusa nkuko abayisilamu babivuga canke se arengeye kuba intumwa kubwanje ku ruhande rw'abakristo. Reka dusashe Jabir atwugururire igikorane mu majambo merandaye y'Uhoraho Allah kugira ngo dutangure igikorane nyezina. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. جزاك الله خيرا. Rakoze cyane Sheikh Jabir. Igisabisho kiraheze ku ruhande rwa Kiislamu atankeka singiye no guteba ngira ko nsaba munyekiti ku ruhande rwa Gikristo nawe yegere ngaha cyangwa se umwarimu ku ruhande rwabo aze ashire ko igisabisho cyabo. Imbere yuko dutangura ikigwa reka nsabe abakristo mwese mwicisha bugufaho muri dusenga Imana. Mana turi mu ijuru, wakoze cyane uko waturinze, urakoze kuba uduhaye kano kagiho gutangaza izina ryawe Yesu hano kuri kino kibanza. Ndasabye ngo impwemu z'amadayimoni amajini y'uburyo bwose yoburizamo iri jambo afatwe mpiri nawe. Naam. Izina ry'Imana bw'icubahiro. Amen. Ikigwa cyo munsi cyatowe n'abakristo, nitwebwe twagitoye aho twabajije ikibazo twisunze ukwemera kwa bano bagabo mubona bicaye hano, kuko bano buri gihe bama bavuga yuko Yesu ari umwana wande wa Mariya bakageza yego bakacavuga ngo kandi Yesu ni intumwa y'iki y'Imana bakageza. Twebwe rero nk'abakristo ivyo vyose tumaze kuvyihweza tukabica ijya nino, twabonye yuko bano bagabo bafise agahaze, twabonye yuko no mu kwemera kwabo harimo agahaze. Niyo mpamvu twatwe kino cigwa turavuga duti mbega Yesu koko ni intumwa gusa nkuko abayisilamu babivuga canke arengeye kwitwa intumwa? Niyo mpamvu twatwe kino cigwa hatagira rero umuntu ahavaza ngaha azanire mentanya ico bita montage afatanganya utuntu avuga ivy'umuntu atavuze. Nibe nkamwe vyeje bababaza abantu mukishura gusenga. Tujane neza. Je ndiko navuga ngenda buke buke kugira ngo uwumva wese ashaka kuvyumva anyumve. Izina ry'Imana bw'icubahiro. Amen. Umusomyi uri tayari? Naam baba niko. Reka duhere ku isomo bano bagabo bakunda kwitwaza mu irementanya ryabo. Yohana 8:40. Yohana 8:40. Havuga gute? Ndasoma mu izina rya Yesu. Uheza gigo cyane. Yohana 8:40. Sawa. Ariko none murondera ingene mwonyica. Umviriza Yesu ingene ariko aravuga ngo ariko none murondera ingene mwonyica. Umuntu yababariye ivy'ukuri ivyo numvise ku Mana sivyo? Hano Yesu ngo kubera yasizemo rino jambo umuntu baca bafatira kuri ico gusa ngo Yesu ni iki? N'umuntu baca bashirako akaburungu. Ariko ikibazo gihari niki? Nimba Yesu ari umuntu gusa nkuko bano bagabo babivuga, yabaye umuntu wenyene cyane uko kugaragara kuba umuntu bwiwe vyatanguye ryari vyagenze gute? Yari yadukije gusa cyaba umuntu
ariko icyo gutangaza bana bagabo bosanga mu kwemera kwabo no ngaho mu bwenge bwabo bemera 100% yuko umurozi yo kwihindura iki ayabo, ariko bumvise yuko hari undi muntu yahindutse ikindi kintu bakabihakana. Murumva buno bwenge murabwumva? Reka ndabereke ikindi kintu. Korani 19:34. Korani 19:34. 19:34 havuga gute? 34 iravuga gutya. Ndasoma nkuko byanditswe. Uyu ndiye Isa bin Maryam. Ngo uyu niwe Yesu mwenende Maria. Korani ivuze ko Yesu ari mwenende Maria. Bafatiye kuri ico gusa baca bavuga bati birakwiye Yesu n'umuntu karatsinda ni mwenende Maria. None se we ninde? Haraza kutubwira. Kandi ngaho harimo n'agahaze urabizi mwarimu? Ego. Mu migenzo y'Abisirayeli ndetse no mu Barabu hariya nta muntu n'umwe yitirirwa uruvyaro rwa nyina, mbeshe ni mu mbeshutse. No mu Burundi, no ngaho mu Burundi bavuga ati uyu ni naka wa naka umwuzukuru wa naka. No mu Bwarabu nikosa gufata umwana ukamushira mu gisakuruza ca nyina ukamwitirira nyina. None mwebwe mwifatiye hanyene ubwo burenganzira bwo kwita Yesu mwene Maria mwabahawe nani? Baraza kutubwira. Idrisa aratwenze. Mwabahawe nani? Muza kuza bino bintu mubivuge. Ninde babwiye Yesu mumwitirire nyina? Kandi atamuntu numwe yitirirwa nyina. Mu migenzo y'Abarabu n'Abisirayeli umwana yitirirwa se. No mu Burundi kutakavuga. No ngaho zawumva ati ni kaziri mwene kaziri wakagenda wadyubi wajyaga. Ayo n'amateka, ayo n'abantu batazi n'ibisekuruza byabo. Ni ngorane. Aho rero bafatiye kuri ivyo gusa baca bavuga ngo n'umuntu ngo n'umwana wande wa Maria. Tujane sivyo none? Yego. Hari ikintu baca bitwaza rero, aricyo rero twazaniye na kino cigwa. Yohana 17:3. Yohana 17:3. 17 ku murongo wa 3. Ku murongo wa 3 ndasoma mu izina rya Yesu. Uheza gigo cyane. Ubu nibwo bugingo budashira. Umviriza, Yesu avuze ati ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri. Ko bamenya wewe Imana yonyene y'ukuri. Nuwo watumye Yesu Kristo. Nuwo watumye nde? Yesu Kristo. Bafatire kuri ano majambo bakaca bashaka kaburungu ngo Yesu ni intumwa y'Imana gusa. Turi kumwe? Yego. Niyo mpamvu rero kino cigwa twagitoye. Mbega vy'ukuri Yesu ni intumwa y'Imana gusa nkuko Abayisilamu babivuga? Bafatiye kuri ako kajambo ngo ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wonyene Imana y'ukuri ngo nuwo watumye nde? Yesu Kristo. Bakaca bafatira kuri ico ngo nta kindi ngo Yesu wenyene avyivuge yuko ari intumwa y'iki y'Imana. Natwe ca tuzana ikibazo duti mbega koko ni intumwa y'Imana gusa canke arengeye kwitwa intumwa? Sivyo? Yego. Tukiraho kuri uwo murongo nyene ninjiye mu cigwa mwarimu. Nsomera ku murongo wa 5. Usomera iki kirabayisilamu birengagiza. Aho nyene 17:5. Nanone data. Umviriza Yesu yaravuze ngo nanone data ushimagizanye nawe. Ushimagizanye nawe. Ushimagirishije. Bwabwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itararemwa. Bwabwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itaragira gute? Itararemwa. Kumbe isi itararemwa Yesu yagize gute? Yariho. None nimba Yesu ari intumwa y'Imana, ya ico gihe isi itararemwa yari intumwa y'Imana. Nimba yari intumwa kuri bande? Muze kuzanga mu cishuri. Yego. Nuko nyene bavyumvise isi itararemwa. Jewe nahoze ndi kumwe naho nde na data. None nimba Yesu ari intumwa gusa atakindi kintu ari, igihe isi itari bwaremwe akaba yari kumwe na data, yari intumwa kuri bande? Kandi yari iki? Kuko mu muzi gusa amaze kuvuka akavyagwa na Maria mucavuga ati n'umuntu ni intumwa y'Imana. None Yesu avuze ati isi itararemwa jewe Yesu nariho kandi nari kumwe na data, nari mfise ubwiza,
none ikibazo ni iki? Ico gihe Yesu nimbe ari intumwa gusa atakindi kintu ari, yari intumwa kuri bande? Uze kuza ngaha wishure. Ejo ni bibazo nabanditsi beza bre. Yohana 8:5-6 tugeze 5:8. Yohana 8:5-6 ugeze 5:8 ugeza 5:8 5-6 iravuga 8. havuga gute? Aburahamu sogokuruza wanyu yari yahamiye kubona umunsi wanje. Umviriza amajambo ya Yesu bwiwe ati Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Nuko rero abayuda baramubwira batuwe utaramara imyaka 50. Arabwira Yesu ati ubu utaramara imyaka 50 warabonye Aburahamu? Meni majambo ati wowe wavyawe na Mariya, wowe tukubonye uri umuntu, twakubonye uvutse ejo bundi warakabebe, ubwo warabonye Aburahamu nkuko bane bagabagira gute? Babivuga. Bandanya 5:8 iravuga. Havuga gute? Yesu arababwira ati nukuri ndabibabwire. Umviriza bano bagabo uwa muntu yabamera nk'intumwa abanjeragize gute? Ararahiye wallahi wabilahi watalahi. Ndabibabwire Aburahamu ataravuka jewe namye ndiho. Jewe Yesu namye ndiho. Ikibazo ni iki? Aburahamu ataravuka yarihe? Yarinde? Yari iki? Utengaho byishuri mutwandike mbona mumvise amakaramu. Ikindi kibazo kiri ngaha, mbega Aburahamu ataravuka ko Yesu avuze ko yariho, kandi Yesu abasiye bakavuga ko ari intumwa. Ico gihe Aburahamu ataravuka Yesu yari intumwa kuri bande? Uze ngaho cishuri. Inkoko niyo ngoma. Ikinyomoro musi gikubitirwa ahashashe. Nta bintu byo kuja iburyo canke ibubavu. Reka tubandanye izina ry'Imana bw'icubahiro. Amina. Rero Yesu byo yarabivuze ati Aburahamu atarabaho jewe nanjye ngize gute? Ndiho. 17:5 Yesu acavuga ati nanone data ushamagirishe bwa bwiza nahoranye ndi kumwe nawe isi itaragira gute? Itararemwa. Bisigura yuko isi itararemwa n'Aburahamu bwiwe atararemwa Yesu yamye agize gute? Ariho. Ikibazo rero yarihe? Yarinde? Yari iki? Uze kuza ngaho byishuri. Ongera kandi yari umwana wande. Baze kuza ngaho bagira gute? Bavyishure. Izina ry'Imana by'icubahiro. Amina. Reka tubandanye sivyo none? Ariko nibatahura yuko Yesu nubwo yavuze bavuga yuko ari intumwa, wewe avuze yuko yamyeho kuva kera. Bisigura yuko kuba intumwa kwiwe hano kwisi Abayisilamu bakamutahura nk'intumwa bifise igihe byagize gute? Vyatanguriwe. Ariko kuva kera yamyagize gute? Ariho. Yohana 1:1 ndasoma mu izina rya Yesu. Avuga gute? Ubwa mbere na mbere jambo yariho. Kandi jambo yahoranye n'Imana. Kandi uwo jambo yari Imana. Yari iki? Yari Imana. Ni kuvuga tone ko ubwa mbere na mbere jambo yagize gute? Yariho. Kandi uwo jambo yahoranye n'iki? N'Imana. Kandi uwo jambo yari iki? Imana. Izina ry'Imana by'icubahiro. Amina. Ngaha Aburahamu atarabaho bwa bwiza yagize gute? Yahoranye. Mwebwe mumubona nk'intumwa gusa kubera iki? Bino kweye ki mutabivuga? Nibabyigisha. Yego. Urakoze cyane. Bafise ibyo bavuga bimwe ibindi bakagira gute? Bakabireka. Imana idufashe cyane. Amina. Reka rero nimba Yesu ari intumwa gusa atarengeye kuba intumwa. Matayo 2:8-18. Matayo 2:8-18. Matayo 2:8-18. Ndahageze mwarimu. Havuga gute? 2:8-18. Sawa. Yesu arabegera arababwira ati jewe nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Ati jewe Yesu nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. Ikibazo kiri ngaha, nimba Yesu ari intumwa gusa nuko mwebwe Abayisilamu bivuga, buno bubasha bw'ijuru n'isi ni yahe ntumwa mwigeze mwumva ufise?
baraza kumutwika. Nimba mwarasomye inyandiko neza, mukaba mwarasomye Korani neza, n'ibitabo by'amahadisi na Bibiliya, intumwa yabo ububasha bwose bw'ijuru n'isi ni yahe? Biboneka yuko Yesu bitarangirira kuba intumwa gusa, ahubwo arengeye kuba iki? Intumwa. Kandi ivyo na Korani iragira gute? Iravyemeza 3:45. Korani 3:45. 3:45 havuga gute? Surati Imrani havuga gute? Kumbukeni waliposema malaika, ati nimwibuke igihe abamarayika bavuga, ewe Mariam. Munyumvirize neza, haya ni maneno ya Korani, sijatoa kichwani mwangu, bali Korani ambayo kinazungumza hapo. Kumbukeni waliposema malaika, nimwibuke igihe abamarayika bagira gute? Bavuga. Ewe Maria, Ewe Maria, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Ngimani guhaye inkuru nziza yo kuvyara umwana utarinze kubonana n'umugabo, bali kwa kutamkwa neno tu itokako kwake, ariko kubw'ijambo rivuye ku Mana, na kukwambia zaa ukaza pasi na kuingiliwa. Kugira ati vyara ukavyara utarinze kubonana n'umugabo, jina lake ati uwo mwana rero azovuka ni Masihi Isa, azoitwa Yesu mwana wa Mariam, mwene Maria. Umumvise? mwenye heshima katika dunia. Korani kivuga ati uyo mwana azovuka azoba yitwa Yesu, kandi azoba ari nyenicubahiro, heshima katika dunia, mwisi na akhira, no mwijuru. Izina ry'Imana habwa icubahiro. Amina. Nimumbwire nimba Korani yaravuze ikinyoma, ano majambo muyatabure. Chadutabura unyene. Kino kigabane chadutabura, uno murongo tugire gute? Dutabure. Nimba Yesu ari intumwa gusa nkuko muvyigisha, nimba Yesu ari intumwa gusa nkuko mwebwe abayisilamu muvyemera, nukuvuga yuko Amina. Sawa, iminota indwi tujanye. Korani ivuze ngo Yesu ni nyenicubahiro mw'isi na hehe? No mwijuru. Kandi no muri biriya majambo twayabonye yuko Yesu afise ububasha bw'isi n'iki? N'ijuru. Ikibazo ni iki? Nimba Yesu ari intumwa gusa nkuko muvyigisha, nimuze ngaho mudondagure intumwa nimwe ifise ububasha bw'isi n'ijuru. Jewe ndabemere ko cyangwa mu Islam, mumbwire intumwa imwe gusa ifise ububasha bwa hehe? Mw'isi no hehe? No mwijuru. Muyandi majambo iyo ntumwa ikaba ari nyenicubahiro c'ijuru n'isi. Muyandi majambo iyo ntumwa akaba ari ifise icubahiro c'ijuru n'isi. Muyizane ngaho Mwarimu. Ubaye Muislamu naje ndagukurikira. Cyane yitwa Usama bin Laden. Baye barategura rero ikanzu nini, urabona ko nivyibuhiye. Muri zijya nta numwe shehe yiwanje urabizi, bisaba ko nja kwaguze. Rero bisaba ko ungurira yiwanje cankwe mugafatanya zibiri nya Idrisa kugira ngo zingwe. Nuko rero ngenda n'inyandiko kandi sinje inyuma y'iki y'icigwa. Yesu muri Korani havuzwe yuko ari we nyenicubahiro mu ijuru na hehe? No mw'isi. Bane bagabo nabo bakavuga ko Yesu ari intumwa gusa. None iyo ntumwa ifise icubahiro c'ijuru n'isi ni yahe? Ni intumwa bwoko ki? Cyangwa hoho Imana ko yavuze ati icubahiro canje nawe nzogiha, yarihenze kugira ngo yiyambure icubahiro cayo igihereza ino ntumwa Yesu? Ku buryo bica vyandikwa muri Korani ati wowe Yesu uri nyenicubahiro mu ijuru no mw'isi. Muze ngaha mugire gute? Muvyishure. Imezina ry'Imana bw'icubahiro. Amina. Yohana 5:23. Yohana 5:23. Tujane n'umwanya. Yego, Yohana 5:23. 5:23 ndahageze umwana. Havuga gute? 5:23. Ego. Ngo bose bubahe umwana nkuko bubaha se. Ngo bose bubaha umwana nkuko bubaha se. Muyandi majambo bose bubahe Yesu nkuko bubaha Data. Nkuko bubaha Data. Muyandi majambo nimba Yesu ari intumwa, bose bubahe Data, bubahe iyo ntumwa nkuko bubaha. Nimba Yesu ari intumwa ya Allah, bisigura ngo uko Allah bamwubaha abariko bubaha nande? Yesu. Uko Allah bamwubaha abariko bubaha nande? Yesu. Kubera ngo ububahe umwana nkuko bubaha nde?
Allah data ziranye barabwa icubahiro shirako ala bakumve neza bakumvise oya urubuze data ari bavyumva iyo nyandiko yisubiyemo bayumve neza ngo bose bubaha umwana nkuko bubaha se ngo bose bubaha umwana nkuko bubaha se bose bubahe Allah nkuko bubaha Isa bose bubahe Allah nkuko bubaha Isa bose bubahe Isa nkuko bubaha Allah basi mada kwisha none nimba Yesu ari intumwa gusa nkuko bibivuga hanyuma akaba bivugwa yuko ategeza kubahwa nkuko data yubahwa ikibazo ni iki data yubahwa gute Allah mumwubaha gute nico kibazo sivyo none yego nico kibazo kiringa umusomyi Matayo 28 Matayo 28 ku murongo w'icenda 28 umurongo w'icenda bana ba Islamu barazi neza yuko Allah data yubahwa mu kugira gute mu gusengwa sivyo none yego nimba mbeshe bace baza ngaha bagira gute bambeshuze Imana yubahwa mu gusenga Allah yubahwa mu kugira gute mu gusengwa ijambo naryo ryavuze ngo bose bubaha umwana nkuko bubaha data bisigura ngo nimba data Allah yubahwa mu gusenga n'umwana yubahwa mu kugira gute mu gusengwa ya ntumwa muvuga ngo ni ntumwa gusa nukuvuga arengeye kwitwa iki intumwa kubera yuko akwiye kubahwa nawe mu kugira gute mu gusengwa Matayo 28 umurongo w'icenda Matayo 28 umurongo w'icenda ndasoma mu izina rya Yesu icigwa ndakimarira hanyene umwigisha aza mu minota ikurikira aza kudundadunda ku kamatera gashashe neza havuga gute maze Yesu ahwana nabo ati na mahoro abwira ati na mahoro baramwegera bamufata ku birenge baramusenga baragira gute baramusenga nukuvuga bamubonye Yesu baragize gute baramusenze kandi nta kosa bagize gute bakoze kubera ngo bose bubaha umwana nkuko bubaha se bose bubahe umwana nkuko bubaha Allah bose bubahe Isa nkuko bubaha Allah kandi bubahe Allah nkuko bubaha Isa mada kwisha urabanyonyoye nta bindi mutamaraza nkamuhenda abantu ngo Yesu ngo ni ntumwa gusa kuba kimutubabwira ko arengeye kwitwa intumwa shehereka kundabisha kajisho kundazi wambonye nize magarangano kumwibarabara nkiro wowe ni wambonye kuburyo ugomba ugira uku wambonye nije mbagaze ngaha izina ry'Imana by'icubahiro kandi rero bino bintu byuko Yesu byari byarahanuwe ko azoza n'amazina yiwe yose sivyo amazina yiwe yose byose ngo bose bubaha umwana nkuko bubaha se byari byarahanuwe kuva kera Yesaya 9:6 havuga gute umwana tuvukiye duha umwana w'umuhungu kuko umwana tuvukiye duha umwana w'umuhungu ubutware buzoba ku bitugu vyiwe azokwitwa igitangaza umujyanama imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho umukama w'amahoro izina ry'Imana amen haleluya amina iminota 20 ku bande rw'abakristo iraheze jewe nta commentaire ngira kuko je ndi umwarimu ngiye muri commentaire noca nigisha byinshi duhagarariye ikigo gusa twe na mwenyekiti nta ma commentaire mwenyekiti hamagara umwarimu wawe ibibazo byabajijwe hano nyimba yiyemera avyishure vraiment ntakwepe kuba mwama mukwepa yishure kuko turavyibuka mutavyishuye turabigarukana murakoze haya urakoze cyane je nibaza yuko tutarashikira umwanya w'ibazo n'inyishu ahubwo n'inyigisho araza mukosore nkuko ari umwarimu nakanatsinda bavuga yuko musi y'umumenyi hamahaza umurusha reka rero dusabe mu minota 20 El Haji Idrissa yashike ngaha ku cigwa kivuga giti mbega Yesu umwana wa Mariya naho mwagume muvyiyamiriza ni intumwa y'Imana nkuko abayisilamu babivuga canke se arengeye kuba intumwa y'Imana urahaye kaze mwarimu iminota 20 Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katubanza dushimira uhoraho Allah amahoro n'imigisha yuruke kwa soje intumwa n'abahanuzi
nawe soni n'umwarimu wacu cyitegerezo cyiza inongozi nziza intumwa nziza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abasangira ngendo bibo n'abayisilamu bose bazogerageza kumukurikira kugeza kumusimbera ukadusaba Allah badushira muri Abrahamu amin amen. Reka manza ndyoherwe n'umwarimu w'umukristo avuye ngaha umwarimu mu Adventiste. Ni byiza cyane wagerageje kugerageza kuvuga mugana cyesanga amajambo uvuga ninge n'ungana bitandukanye. Uri munini umeze neza kuko yakora bikuhagaze neza mugabo mu by'Imana kabisa uhagaze nabi. Tuhagaze nabi gute? Nta kurobura umwari muvuga ko wiyemera ugacurangiriza ku nyandiko ubunyana yagiye gutanga yo muri Yesaya 9:6 ugaca wemeza ngo ni Yesu. Jewe ndumiwe kabisa. Jewe ndaguhereza muko guhera muhereje. Some yo nyandiko muri Yesaya kwanza maneno musubize kwishura banze yike agarutse haraze kumenya ibyaje kuvuga. Some yo nyandiko. Iyo nyandiko igirete kuko umwana tuvukiye. Iyo nyandiko yahishuwe nande? Yahishuwe ni Imana. Iyishurira nde? Yesaya. Acaba ngo Yesu ni wende ngo niwe Mana. Nimba Imana yahishuriye Yesaya ko hari umwana azovuka uyagaca mwita ngo niwe Yesu kandi Yesu ngo niwe Mana. Iyi Mana yindi yari yahishuriye Yesaya yicibande. Iyo Mana nayo yari kirahishura Yesaya cyahitwa ngo iki? Wende waza hano cyumwira uti iyi Mana yari kirahishurira Yesaya ko hazovuka umwana w'umuhungu akitwa Yesu we ko wamise Yesu uyu mwana azovuka Imana yari kirahishura. Iyi Mana yari kirahishura Imana yihe mbega mu bukirisu ufise Imana zibiri wacudusobanurirako. Iyahishuriye Yesaya ikamubwira ko azovuka umwana yitwa Yesu kandi akabiki Imana. Izi Imana zibiri muzisengera he nyimba atari ubupagani? Kweli kabisa. Ushima atari na Yesu komeza iyo nyandiko kuko umwana tuvukiye. Kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu. Uyo mwana aravutse mu gihe cya Yesaya imyaka 700 imbere ya Yesu kwavuka. Ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Yego azokwitwa igitangaza. Azokwitwa igitangaza. Umujana Imana y'ubushobozi data wa twese ahoraho. Umukama w'amahoro. Umukama w'iki? W'amahoro. Jewe umwana wambazo wabenda mukubwira muga mwono mwanya nawe mvuga. Sawa kabisa. Ngira mwereke ko atari Yesu kuko uvuze ko ari umukama w'iki? W'amahoro. Reka nibarize Yesu. Yesu nawe uri umukama w'amahoro canke nawe byaragucanze nkaba anyu wanditse Bibiliya. Muratubwira ingene bimeze. Matayo 13:4. Matayo 10:34 Yesu agira ati mwoye kwiyumvira ko naje gutera amahoro mu isi. Ubu nawe tubwira ngo muri Yesaya ni Yesu yazanye amahoro he? Ngo n'umukama w'amahoro. Yesu nawe ati sinazanye amahoro he? Mwoye kwiyumvira ko naje gutera amahoro mu isi. None bimumba ari Yesu? Wapi? Ronderera handi. Utaramenya ibivuga muri Yesaya wicare tubikwigishe. Kweli. Uyu ntabwo yigeze aba Yesu nuwari karavuga ni wapinga ndaguhizima. Kweli kabisa. Ariko hiyo siyo ndi rero. Reka rero mberaho wahehe. Acavuga ati abayisilamu twitwaza Yohana 40 umurongo Yohana 40 Yohana 8:40 tugaca tuvuga tuti biraheze Yesu n'umuntu nkuko avyivugiye. Kweli Nyandiko inyandiko iragira iti igira mwiki ariko none murondera ingene mwonyica umuntu banzorindire ibaze nk'iyo Mana y'aba bantu ironderwa kwicwa n'abantu. Mushemo n'ubwenge namwe mwiyumvire iyo Mana je no kumbitinye ko abantu bayica iyo nukuri je nayo nosiye irikira takamba. Iyo Mana itagwe kwitakambira ariko none murondera ingene mugira gute? Yituye ntabariza. Murondera ingene mugira gute? Mwonyica Imana irapfa. Ikibazo kiri mu mitwe y'abakiri. Imana irapfa. Iyo maka itabanze ngo bagira bagandagure. Yego nukuri. Kweri iyo muri isenga mwenyene abayisilamu ritori mukomeza murondera ingene mwonyica umuntu atumuhunu nababari ivy'ukuri. Nababari ivy'ukuri. Ivyo numvise ku Mana. Banzurindire rero. Yesu acigisha yigita ko ari Imana. Ari umwana w'iki? W'Imana. Mbere mu nyigisho zimwe bagomba no kubimuhura. Kweli. Uburabonye harabavye arati ibara riraguye. Kweli. Nimusubire kundonda ngo munyice jewe ndi umuntu. Kweli. None hagati ya Yesu avuga ati genda umuntu namwe mu mwita Imana akofata ko umunyakuri ari mwebwe cyangwa umunyakuri ni Yesu. Uyu munyakuri ni Yesu. Komeza inyandiko. Jewe nababari ivy'ukuri. Ati reka kuvuga ko ari jewe Mana. Jewe Yesu nababwiye ivy'ukuri. Ivyo numvise ku Mana. None ibyo abayisilamu tuvyemeye gutyo tubihogwe. Eka. Yesu ati navyumvira ivyo numvise ku Mana ivyo nagize gute? Nababwiye. Hemi ikosa ririye ku bayisilamu twebwe. Ntaryo. Ahubwo ikosa riri mu mutwe wawe. Wewe mutwaze no kode ko Yesu ari iki? Ari Imana. Ucusoma no murongo tijana babwiye ivyo numvise kuki? Ku Mana. Bica biragucanga.
aho rero cyo tuba kiba umupagani kweli acaraza asubira muri Korani 19:34 kubera ko abayisilamu tuvuga ngo Yesu mwene Maria siko yavuze kweli acayongera avuga amajambo akomeye ati Yesu mwene Maria mwabihawe na nde acavuga ati mu migenzo y'Abarabu cyangwa y'Abayuda ngo umwana yitirirwa se egare n'ibintu utaruzi Matayo 18 mwarimu Matayo 1:18 hari ibintu utaruzi ubuguzure mushasha bwa Katolika kweli kabisa ego inyandiko igira iti mu Bayahudi rero mu Bayahudi uwamaze gusaba umugeni arashobora kumugenza nk'umugore wiwe ngo arashobora kumugenza nk'umugore wiwe n'ahatari bwa mwinjiziwe none ngaha mu Burundi wacu ariko biri eka niko bimeze eka komeza uno mugeni akaba uwiwe bwite uno mugeni akaba uwiwe bwite bashatse kuvana rero ataramwinjiza nyene barategerezwa kwahukana komeza Yozefu rero n'umuntu w'ingingo kubera icyubahiro yari afitiye Mariya kubera icyubahiro afitiye umusheri we Mariya n'imbanyi yiwe ngo n'imbanyi yande ya Yozefu wanyumviye icyo ya Mariya Yozefu niyo kwihaririza iyo mbanyi Yozefu niyogira gute niyo kwihaririza iyo mbanyi ngo Yozefu ngo niyo kwihaririza iki iyo mbanyi ibyo bivugwa n'abakristo ngo Yozefu rero mwene yari yatwaye Mariya niyo kwihaririza iyo mbanyi yande ya Mariya kubera ngo yari umusheri wiwe kandi ngo yari yamukoye ngo ariko mugenzi uko ashatse rero Yozefu ngo niyo kwihaririza iki iyo mbanyi ibyo biri mu migenzo y'Abayuda ubwo nyene Allah acaraza duhisi ritoyaye ni Yesu mwene Mariya ababoreka gushavura nicyo gituma twebwe nicyo gituma Imana yakize imita mwene Mariya kubera mwari mwamaze kumwita mwene Yozefu ubwo bupagani bwanyu Imana ibukije nk'umusaraba kweli kabisa nicyo gituma cyayi kujyo tsinda kandi mu Barabu atariko bimeze nivyo mu Barabu bitirirwa abana base ariko mwe mucaba ngo ni mwene Yozefu kubera mwana bari kumenya ko ari mwene Mariya Imana ikizana ukuruti ni Yesu mwene Mariya ibyo byavuye kwa Allah bizanwa na Gaburiyeli kweli kabisa bikuba baje wiyahure nuko bigenda acaraza mwarimu ndiyo aja muri Matayo nye muri Yohana 17:3 Yesu agira ati ubu nibwo bugingo budashira ati ubu nibwo bugingo budashira ko bamenya wowe Imana yonyene y'ukuri kuko abantu bose bamenya Imana yonyene y'ukuri n'uwo Imana yatumye yitwa nde Yesu Kristo ngo abayisilamu ngo dufatira kwako gusa ngo Yesu nitumwita ko nawe ari iki wari Imana afise ubundi bushobozi burengeye mu ijuru yabyivugiye ati kugira uzoje mu ijuru utahure ko ari Imana yonyene y'ukuri n'uwo yatumye nde Yesu wongeye kubindura umupagani twende ushaka kuba umupagani ngo tuje mu ivyo eka twemera ibyo Yesu yivuge discours direct yivugiye wenyene kweli wari uzanye ibindi by'amanyanga ntikwemerera oya n'ukuri cyane avugiye n'abandi bantu bumwita kweli aya babaye makosa kabisa mwarimu ndiyo acaraza ati acasoma inyandiko none ngo Yesu ngo yari iki si sawa kweli acasoma Luka 1:40 aho soma iyo nyandiko dusome Luka 1:40 ego mukurikirane neza inyandiko irababwira iti Yohana 8:56 sawa kabisa nari mvanze ibintu 8:56 ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana yego inyandiko iramubwira iti yarutsa Aburahamu sogokuruza wanyu Aburahamu sogokuruza wanyu yari yarahamiye kubona umunsi wanje yari yarahamiye kubona umunsi wanje kandi yarawubonye aranezerwa ati kandi uwo munsi yarawubonye aranezerwa nuko Abayuda baramubwira bati ubutaramara imyaka 40 ubutaramara imyaka 40 ubutaramara n'imyaka 50 ngo warabonye Aburahamu ngo Yesu warabonye Aburahamu Yesu arababwira ati nukuri ndababwire Aburahamu ataravuka ati nukuri ndababwire Aburahamu ataravuka jewe nariho uko nukuri wanyumize uko nukuri Aburahamu ataragira gute ataravuka ariko ni yarahari Aburahamu atararema eka akanura kumva ataravuka Aburahamu ataravuka
Yesu ati nari ndiho namye ndiho nivyo yarariho ego n'ukuri mugabo Aburahamu atararemwa Yesu ntisiho yari nuko bimeze kubera kimeze uke mwari ndiyo umusiguzi 22 nyarutsa umusiguzi 12 umurongo w'indwi 12 inyandiko igira iti umukungugu ugasubira mu ivu aho wahoze burya umukungugu ugasubira mu ivu aho wahoze tuvuze umukungugu inama iratanguye iyarusha ngaha ibibazo biratanguye kwaduka hano kweri urumva ndiyo umukungugu ugasubira mu ivu aho wahoze nta muntu yohakana ko atavuye mu byondo canke mu ivu kweri hari uwo bihakanaga yemwe eka iyo rero umuntu agiye gupfa uno mubiri wacu ari wo mukungugu ari wo mubiri usubira hehe mu ivu umushaha ugasubira ku Mana yawutanze ugira imishaha yose Imana yarayiremye Aburahamu ataravuka twese twariho yemwe naje nariho si Yesu gusa eka nanje narindiyo umushaha wanje wariho narindindiye kuvyagwa na mama wa mushaha Imana ikawushira muri mama mu kinyamanyama kiri muri mama hama nkagira gute ukaba habaho nuko bimeze si bitangaza nivyo nico gituma Yesu atavuze ati Aburahamu atararemwa nariho nukuri yarabiza ataravuka kweri na Yesu umushaha wiwe wari waragize gute wari uhari acambaza ati wari hehe Yesu yararihe rero Yesu amaze kuva mu ijuru mvaho yashikiye Luka 1:40 Luka 1:39 inyandikira gira iti muri iyo minsi Mariya arikora Mariya aragiye aripondera nyuma y'iteka fondo tenumbaze agenda yihuta aja mu mugamba mu gisagara cy'Yudaya yinjira mu nzu kwa Zakariya aramukanya na Elizabete Elizabete yuzuye muhemu yera avuga n'ijwi rirenga ati mu bagore urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe Mariya irahiriwe Yesu ataravuka yari urubuto kweri imbere ko Aburahamu avuka yari ku Mana ngatwe mwijuru hanyuma araza urubuto ruja muri inde muri Mariya kubw'ijambo rizangwa na Gaburiye Mariya atwara inda yande ya Yesu amaze kuvuka bica bigenda gute Luka 3:23 Luka yumviriza ukuntu vyakurikiranye inyandikira mubwira kaziri ukurikirane neza yarutsa aho Yesu yatangura kwigisha Yesu amaze gukura yatanguye kwigisha yaramaze imyaka nka 30 avutse Imana iragira imyaka eka wewe haruri imyaka y'Imana Imana iravuka tubwira imyaka y'Imana oya ngo yaravutse iravuka Imana ikavyagwa na Mariya ivyagwa n'abagore ubu bayibungenza amezi 9 ari urubuto mu nda ya Mariya isi yacitwagwa nande beho dogiteri yavyaje akavyaza Imana umudogiteri nawe yari yaremwe nande umudogiteri nawe arakaze acaja muri Yohana 1:1 ndiyo so myanyandiko Yohana 1:1 inyandikira gira iti ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo ngo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana acaza kutubwira ngo yari Yesu ikakibariza Imana kw'Imana rero waremye ijuru n'isi ubu kweri wewe Mana waremye ijuru wari kumwe na Yesu canke niteka mitwe ry'aba bagabo 4:4 Yesaya 44 umurongo wa 24 inyandikira gira iti uku niko warahagize umucunguzi wawe wakubumvye here ukiri munda ati ni jewe uhoraho ndema vyose naguye ijuru ndumwe Imana ati je naguye ijuru ndumwe ngaranzura isi Imana irakubaje waje kwigishana ngo Yesu ahoranye n'Imana Imana igaranzura isi hari uwo twari kumwe Imana ati hari umuntu n'umwe Imana twari kumwe indaguza abanyabinyama nk'akaziri abantu muzamuraraguza nk'akaziri ngaha ndazihindura ubusa Imana ati nzo ndaguna zihindura ubusa abapfumu ukanya gutangura gupfumura ngo Imana yambariye nk'abateza ibisatsi ukanya ugasarira hano bakumbohera nuko bimeze rero kubera ko bimeze gutyo niyo Imana yaremye ari yonyene ntabwo yari kumwe na Yesu uwabahenze nuwagiye kwandika kuko jambo yihinduye umuntu ngo ni Yesu Kristo muri Yohana 1:1 mbega tubaza Imana irahinduka Maraki 3:6 Maraki 3 umurongo wa 6 kaziri kurikirana ino nyandiko ushobora gusanga utari bwayisomye yari bwanayumva ahubwo umviriza kaziri Maraki 3 umurongo wa 6 kuko jewe uhoraho ataho mpinduka none twebwe Imana ivuze ko idahinduka twoza
batavuga ngo Yesu yahinduye Imana gute eka ngo Imana yihinduye umuntu ahubwo abapagani bavuga ko Imana yagize gute yahindutse abemera Imana gati Imana nihinduka rero cyahendwa n'ijambo rimwe Yohana rimwe nico gituma nabandi babwiragira musoma ibitabo ugiye gusoma Bibiliya y'ikirundi wozemira Bibiliya zose zindi zo mwisi iryo jambo ry'ikirundi ko yinduye umuntu ni Yesu ntari baho kweli ugiye gusoma Bibiliya gifaransa ivuga neza kweli au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu awarimo Yesu eka ugiye gusoma ya Katolika nayo ivuga au commencement était le verbe et le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu none ibi birahuye na Yesu eka ubababeshe ni Yohana niko bimeze ijambo ryahoranye n'Imana nirihe Zaburi 33 nyarutse Zaburi 33 murongo wa 6 ego inyandiko iragira iti ijambo ry'uhoraho niryo ryaremye ijuru ijambo ry'uhoraho niryo ryaremye ijuru imwemu zo mu kanwa kiwe izo zaremye ingabo zose zo kuri ryo ego yegeranya amazi yo mu kiyaga nk'ikirundo ego bw'inihimurira mu bigega isi yose niyubaha uhoraho kuko abari mu isi yose bamutinye kuko yavuze bikaba yageze bikaguma iryo niryo jambo ryahoranye n'Imana yabwiye Gaburiyeli tigira Mariya saminda Mariya samiki inda iryo niryo jambo ryahoranye n'iki n'Imana n'Imana bati imisozi nibe ikagira gute ikabaho acambwira ati mu cyubahiro cy'Imana barayise nga acama n'umurongo muri Matayo 8:9 ngo basenze nde Yesu sisaba mwarimu kweli bamaze gusenga Yesu acashaka kutwereka ko Yesu ari we Mana reka twibarize Yesu mbe Yesu nawe wasenga nde kugira ngo ntube Imana nkuko kaziri yabivuze Luka 12:6 nyaruza Luka 12:6 inyandikira giriti ego ino nyandiko kaziringira ntiyari bwayumve uyisanga yirengagiza ashaka isoma yambaye amarori muri iyo minsi ego Yesu avayo ajya ku musozi gusenga Yesu akesha ijoro agira gute asenga Imana Yesu akesha ijoro asenga iki asenga Imana kaziri mu Yesu yari Imana eka yari senze rero yari Imana ikirise Yesu yakesha ijoro asenga iki Imana acavuga amajambo akomeye kugira ngo Yesu ngo icyubahiro ngaha mu isi no mu ijuru reka twibarize Bibiliya kuko rero yamwiye ko Yesu afite icyubahiro mu isi no mu ijuru icyo cyubahiro ni cyo gusengwa ni icyubahiro kimeze gute cy'uburenganzira bwa Matayo 11:5 ubutumwa bwanditswe na Matayo ego inyandikira giriti igira ngo muri icyo gihe Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi Yesu nigeze icyo cyubahiro cyo gusengwa eka na Yesu yatanze icyubahiro ku muremyi w'ijuru n'isi n'ubu ataremye bisanzwe ngo yo ari Imana gute eka Yesu ati ndaguhimbaza w'ijuru n'isi Yesu nawe cyangwa mwami wacu natubwire acavuga ati mu ntumwa zose twerekane intumwa y'imyere bifite icyubahiro mu isi na no mu ijuru reka nagwakarorero Korani 1:1 Korani 1:1 ego nanje kwikinga kuhoraho andinde na Satani yavumwe ku izina ry'Imana nyirimbabazi nyirimpuhwe ego nitwakurungitse wowe Muhammad kiretse ko wobaye impuhwe ku biremwa byose ibiremwa byose ibiri mu isi no mu ijuru ntabyo bugingo biri yo mu ijuru shefu wabyo ninde ni Muhammad wiyahure sallallahu alayhi wa sallam ibyo mu isi biremwa byose cyubahiro ibyubahiro byose ku biremwa intumwa y'Imana nde Muhammad wafite icyubahiro mu isi no mu ijuru kuko iby'Imana arabye mu isi no mu ijuru urumva Muhammad ni mu ku biremwa byose jerupe kunye umutima kagusha kweli washa wabyigishije iki sasa Yesu ku mvugo yiwe rero yarigeze y'icyubahiro cy'Imana cyari twe tumwita icyo yiyise 14 Yohana 14:24 Yesu agira ati utankunda n'abandi n'aba ntiyitondera amajambo yanjye mwebwe nimukunda Yesu ko mwitondera amajambo yiwe kandi ijambo mwumva ibyo byose kuba byavuze kuri Yesu si iryanje ariko irya data yantumye ni rya data yagize gute yamutumye twebwe Abayisilamu twemera ko ari Imana kuko yabyivugiye abantu bo barasenga Yesu reka bashimira 15 Matayo mwandyamwe ingeri zirakoranye mwandyamwe ingeri zibiri mwandyamwe zitandatu mwandyamwe Yesaya yavuze neza ibyavugishwa n'Imana kuri mwebwe Yesaya yavuze neza ibyavugishwa n'Imana kuri mwebwe inyanja akaba abana banyubahisha iminwa yabo urumva ko yongera ngo mwemera Yesu ariko imitima yabo iri kure yanjye bansengera ubusa
bigishwa n'ibyagezwe n'abantu twarose tere mu gusenga Yesu musenge Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Islamu takbir, Allahu akbar, takbir, Allahu akbar. Kazirindi bazayavyumvise ntasubira kuvuga ko Yesu ari Imana. Ariko rero bivanye n'umwanya dufise ngaha reka tubongere umwanya iminota 22 sayo mwenyekiti nyene ku ruhande rw'abakristo aze ahagurutse umwarimu iminota 20 abandanye n'icigwa.